kuja mu rukundo umuntu bumwiyumvamwo bumwiyumvamwo kandi hari n'igihe muyaga n'umuntu ugasanga ukumva nyene genre muja mu rukundo canke n'umuruje ariko ukundana n'umuntu ukumva nyene yuko atanu ubundi buzima. Urazi ko sex yakoze ntiyagutahura umva niwe yagoswe uyu munsi abakundanye na Miss Popularity urumva nabaye mu nyishu yaragoswe nyimba atantahuje. Mubwira akajambo kamwe kuri uko kuntu yihombeye Miss Popularity gusa ntuzogaruke ntazogaruke uramwiyamirije ntuzogaruke kandi rero abakobwa beza urazi ko ari abantu mukunda kubabazwa mugo mukizera umuntu gusomana akaba ari abahemukira ukamukunda umutima wawe ugashirako ugasanga bihindutse nabi depression uragwaye depression uricaye ngaho nyene birase yukunwa n'amazi ninjya umuvyeyi kuko kudafunguraga mwana estomac papa estomac kiranja ndagwaye munda alors que umwana umutima irimo kukwica agomba sari. Hello muraho murakomeye nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu micungararo igizwe igihugu cyacu ciza cy'u Burundi ko ari hanze yacu mu nkundire ndababwira ati mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye nongira ndabaye ikaze mu kiganiro cacu arico canyu mushikizwa na jewe Omario kuri Yaga Tech TV. Uyu munsi ndabazaniye umukobwa mwiza cyane yagiye mu higanwa rya Miss Queen Ngoma yaranatowe by the way atogwa nka Miss Popularity. Reka ndamuvugishe araza kutubwira vyinshi vyerekeye ubuzima bwiwe n'ivyerekeye n'urugendo rwiwe rwa Miss Queen Ngoma. Reka ndamuha ikaze karibu cyane. Murakoze. Murakomeye. Ego. Kubatabazi mwitwa gute? Kubatanzi nitwa Gahimbare Ange Gislaine mfise imyaka 19 haba ndi umurundi kazi haba mvuka mu ntara ya Gitega haba ndi umwe mu batowe mu ihiganwa rya Miss Queen Ngoma haba ndi Miss Popularity. Merci. Tukiraho nyene gutorwa nka Miss Popularity niwe mukobwa uzwi cyane Gitega kurusha abandi. Mu bisanzwe harabaye ihiganwa biciye ku buhinga ngurukana bumenyi rero mu bisanzwe turiko taraba ndakunzwe cyane nkuko mwabibonye nawe urabizi ndakunzwe cyane kuko barantoye ndumva ko ndyohewe cyane ndakumva tatswe. Okay reka dusubire inyuma gatoyi rero imbere yuko uja mu higanwa rya Miss abantu benshi hari abakobwa usanga baciye ubwenge wanashima ugasanga ni beza ariko ugasanga baratinya kuja mu higanwa rya Miss. Wewe ni kihe kintu cyakumotive kumva yuko woza muri ino higanwa rya Miss Queen Ngoma? Murakoze cyane. Ikintu cyatumye nza mu higanwa rya Miss Queen Ngoma ubwa mbere naravyifuza gose kuko twarabibona bica kuri ku ma page abantu babipubliya abakobwa batowe nkabona yuko ari vyiza cyane nkavuga ati nanje vyombera uko biri kose hama gusa bamaze kurungika formulaire dushaka gukompleta benshi barambwira abagenzi ati kugira nyine uvyifuza genda nta na kimwe reka kugira ubwoba ubikore bizogenda neza. Nanje mvuga ati nk'umunyagitega nanje nashaka kumwigeme muserukitse nivyo vyamotivye haniniya kuko nabona yuko n'abavyeyi banje y'abagenzi banshigikiye atabwoba cyane ndavuga ati okay reka ngende kuko n'ubundi nzoshaka kuronka visibilité ni opportunité ije rimwe il faut en profiter. Ukiri mu myiteguro yo kumva yuko uzoja muri iryo higanwa ntivyashika ukaja mu kiyukira ukavuga ati je kwera inzori twaririgana? Mu bisanzwe kwa ntavuga ati sinzi ikintu batora canke ikintu barabirako gusa nari fier narumva yuko bizogenda neza nariyumva yuko ndi jewe ni jewe nyene Gahimbare ni jewe ikiri muri jewe nico nzoserura bagikunze nzotorwa mu bandi. Yego kugire uje mu higanwa rya Miss bigusaba kuba wifitiye confiance de soi. Nawe ubwawe warumva wiyemera ukavuga ati je ndumva yuko ndi forte? Uko biri kose umuntu aranze akagira ubwoba akavuga ati reka maze ndabakobwa turi kumwe akavuga ati usanga ari beza cyangwa agasanga ati je nzosanga
ari ibintu nyene nitayemwo bamwe ugasanga ni barebare gose kundusha ko bavuga ngo haraho usanga ari barebare gose ngo bateye neza niko bakunda kuvuga ariko uragira confidence kumva yuko ari wowe nyene ari uzora imbere y'abantu ugiye guserukira intara runaka ukavuga ati uko biri kose Imana imbere ukija mu Miss hajya mutanguye guhiganwa mwese murindiriye proclamation ni kuvuga abandi ba performinga barabona ibintu bagize n'imigambi iki wewe uhejeje kubaraba bose warumva yuko uza kuza mu bambere muri bane bambere je kuntu muri rya mwanya kuntu niyumva nkuko babivuga naye nabanje ndaraba konte ndavuga ati kuri konte ku mapage ndabona yuko ndabaserukira imbere n'ubuzu bwa kabiri ndavuga ati ntaco kuko byose ibintu byose twagiye turakora bya bifise amanota gusa nkavuga ati uko biri kose amanota y'abantu bantoye ndashura ayo ndayafise gusa nkavuga ati ibindi kuko byose biza gukompletana tuzoraba uko umuntu yigenjeje ko ikintu cose tuba dukora kiba gifise amanota nkavuga ati reka ndindire harya ndazi ko mfise amanota bikunze bidakunda byose no gushima aho bigeze navuga ati no gushima imigabo n'imigambi yawe vyavuga gute imigabo n'imigambi yanje umugambi wanje arufatiye ku gufasha abana bo mwibarabara cyane cyane surtout les filles usanga batwara inda z'indaro bagacaja mwibarabara canke bagaheba ishure kubera yuko bamaze gutwara inda bagaca bihebura ngo sushaka kubandanya ishure cyo nipfuza nuko twobafasha tukaba esprit tukabereka yuko bikunda bigishoboka hama tukagira n'amaclub mu établissement kugira ngo twirinde avant tubahe izo nyigisho kugira abantu nk'inyigisho zimwe zo kwishure kugira ngo nk'abo bihebura habe n'utuntu tw'uduclub bacamwo kugira ngo bibagire ivy'ishure baje mu buzima busanzwe nabwo kugira ngo tubigishe n'utundi tuntu nyene yego okay iyo n'imigabo n'imigambi yawe inyuma yo kwitangaza hama bakagutora nka Miss Popularity wiyumvise gute nyene tukija kuvuga imigambi yacu basha tumeze ukuntu mu mitima mudashobora kwibaza ubwo babari bwinshi ubwo umutima ugumugira rero hari ukuntu hageze yuko baproclama haraka melody bashiramwo akaziki nyene ukumva umutima nyimba uri no mu Burundi wavuga yuko ushaka no kwivana ukagwa hasi ukaraba kuko urindiriye umuntu bavuga rero gusa bamaze guproclama ari naje bahereye koko nije bahereye ko bamaze kumvuga izina naravye hariya barasimbye amengo uravye abafanzi hariya barakoma induru nyene barumva yuko uryohewe mu mutima uvuge ndire mfukame ngire ntyame hasi nyene ubunezerewe cane mu mutima ukavuga ati jewe ndaruhutse abandi baraca bobore no sigana ubwoba kurusha nkavuga ati jewe pa ya mbere byaheze umva ihiganwa narindi ngo bisa yuko birangiye vyabaye sino mu mutima ubupanika bufise ubwoba bwinshi uvuga ati yo mana yanje uyu mwanya undenganye w'ikino kibanza ego okay baragutoye inyuma yo kugutora ya migabo n'imigambi yawe warahejeje urayishira mu bikorwa mu ikibazo ciza cane en fait twebwe hamwe n'aba Miss twatowe twaragiye hamwe turavugana uko bizoza biragenda turaja hamwe ndetse n'abarya basigaye bose twaragiye hamwe kugira ngo dushobore gukorera hamwe imigambi tuba dufise twifuza kurangura nka jewe par exemple ubu umwaka utanguye ndifuza yuko abanyeshuri bamaze kugera nka hagati ndavuga nko muri Novembre kuko baba bari ku ishuri baba bamaze kumenyera baba bamaze gusubira muri bwa buzima bw'ishuri nkarya ama club nifuza yuko ariho noca ndayatangura
nkaraba ama club mu ma interna ari Gitega nkaraba nkajayo mu ma établissement mwamwe surtout les interna kuko abari bo bantu baguma kw'ishure bashaka no kubivuganira ko haheze akanya kuko baguma bari ahantu hamwe hama nico c'abantu bo mwibarabara nkabafasha mu gihe nk'imigambi nzoba ndiko ndakora ntegekanya gukora izogenda neza ndifuza yuko ikintu c'inyungu nzoza ndaronka nzoza ndibuka abantu bo mwibarabara nkabibuka ndetse mvuga yuko n'abandi bantu baba bafise umutima wo gusangira n'abandi kuko byinshi bazobibona mu bikorwa nzoba ndiko ndakora bashoboye kumfasha kugira dufashe abo bantu nabo bihebuye bo mwibarabara kugira tuzoshobore gukorera hamwe yego hari abantu benshi bakunze gutorwa ndavuga nko mu bamisi ugasanga yatowe yavuze imigabo n'imigambi gusa ugasanga vyahereye kuri rya podium kuri stage hageze kubipratika ivyo bikorwa ntavyo turiko turabona wewe hari ikintu wowe waratanguje nk'intambwe ya mbere itwemeza yuko ibintu wavuze uzobikora kuko mu Kirundi bavuga ati ubuja gushabura tagata ija kurishera ku nama haraga step wowe waratanguye gukora ku buryo ushobora kutubwira ati je ndamaze gukora utunutu canke ndamaze gukora aka. Murakoze cyane jewe mu bisanzwe nkuko mubivuze wamusanga hariho abamaze gutorwa biherera harya ariko twebwe sivyo twifuza sivyo twifuza kubera yuko muri irya misi narindi Gitega canke n'ubu mba ndi Gitega ndatembera nkayaga nabo barya abantu bo mwibarabara nkababaza ikintu twobakorera kugira ngo ntibasubire mwibarabara hariho abavuga yuko bakeneye naho akubara gatahe ka 100,000 canke ka 200,000 ngo kugira ngo bashobore gukora bafume baza gusega ariko afise ikintu ko baradandaza hariho nabo nabonye abamugaye les handicapés baravuga ati twebwe turashoboye kujisha gusa nta nyigisho duhabwa twa dukeneye nk'ama formation amwamye kugira ngo dushoboye kuyaronka nibyo novuga yuko nabanje kwirensenya ndabaza n'abari imbere ko turamenyereye abantu benshi bafashana mu ibarabara ariko bakaguma babona rero naravuganye n'umukonseyer wo wabura amatari arambwira ibintu bimwe mu byo bamaze gukora n'ibyo noshobora kunganira turabivugana acambwira yuko n'ikintu nzoba nifuza ko ndabafasha kuko byose tuburondera mu autorité locale kuko ikintu cyose ukorera mu ntara ubanza kurondera abayirongoye ko noza ndabamenyesha kugira ngo intervene bafashe muri ico gikorwa ndimwo kuko ndumwe sinocishoboza ariko nshobojwe nabo ko babimenyereye abazi ukuntu bameze ko twoshaka kubikora muri ico rero ndamaze gufasha n'umwe hariho umwe mu mwigeme uyu mwaka yari yahevye ishure mu mwaka uheze yari yahevye ishuri aheba ishure kubera yuko abavyeyi biwe bavuga ngo yaha ngo sishobora kuja kw'ishure ngo guma ruguru ngo gumukora ngo yuja ni kure gose kuko yava agenda kwiga hano kure gusa umuvyeyi we kubera atiyize akavuga ati ntengano we baye mashuri gusa pourtant yari ari mu wa mbere yarajeje ko nkuru mvuga ati oya ayo mashuri ntiwo yaheba ingo twaramusabiye ikibanza ahantu kw'ishuri kandi yarakironse uyu mwaka aratangura kwiga umva numwe mu bigeme yagomba hebe ishure kubera yuko bacagana kuvuga ati genda ukora ibikorwa nta mwigeme wo kwiga iki umva nivyo biranezereye cane kubona vyarakunze nkamuronkera n'ahantu ashobora kuba kugira ngo ashobore kwiga neza. Miss Queen Ngoma ni higanwa ryari riteguwe rifashwe mu mugongo na BCAB sivyo ni banki ya Ziranotse vyumvikana ko yarimwo uburyo mbega inyuma yo gutorwa babandanije babafasha canke vyahereye kuri ka gashimwe babaha ka 500,000 wewe mwe mwarose 500,000 Miss aronka 3 millions première dauphine 2 millions yego deuxième dauphine 1 million namwe 500,000 ntivyahereye muri ajya amafaranga babahaye canke barabakomeje barabafata mu mugongo n'inyuma yo kuyabaha. Murakoze cyane mbanje gushimira BCAB abayirongoye bose kuko vraiment sino bavuga nabi baradufashije cyane turaronka formation za gusa ku bintu vyerekeye kwitabirisa ama projet ko twobikora kandi ntibaduhevye inyuma ya harya bagumye badufasha mu bintu bitandukanye nyimba ufise umugambi canke mu buri kurafasha
aba yipfuza ikintu uragenda ukabaserukako kuko wobo baragufasha baraguha abantu bashobora gufasha muri iyo migambi yawe kugira ngo niyo bagusponsoriza akaguha amafaranga ntuzohave ugwa manka bakonsa umuntu agufasha kugira ngo ubandanye neza ubikora cane yego. Okay, aba miss benshi iyo muhejeje gutorwa mukaba aba miss hari abantu benshi usanga babarondera nk'abahungu canke abagabo ugasanga barabarondera babajane muri ibi na biriya wowe nyuma yo gutorwa ivyo bintu nawe waravyibonyeko? Bon, novuga gute ego nivyo abantu barakurondera bakakwandikira bamwe bakakubwira ngo turashaka kugufasha iki niki ibi na biriya gusa nawe korana ubwenge korana ubwenge nyimba ari ikintu kitegeza kuja habona ari umuntu agukeneye mwashaka kuja ahantu hasanzwe nyene mukavuganiraho par exemple tuvuga nko mu kabari haba ari abantu bose donc uburi en sécurité uvuga ati nta kintu na kimwe gishobora kumbako kugirwa ku muntu butabuze. Hari uwigeze kubigerageza agashaka yu muhurira ahantu atari ahantu habonwa na bose ja ahantu hari privé vyarigeze gushika? Aya nobambeshe ntawe urabigerageza nobambeshe cyo kabona arimwo ashaka kukujana mu ntumbero atari nziza mu gihe mu ntumbero ubona atari nziza vyarashitse mu bisanzwe uramwirengagiza ivyo bintu nyene vyaragushikiye umuntu yarashitse akabesha kuko abantu barahari kandi ukabona yuko icagamije atari ciza ntaba ari ciza gusa we nawe mu gihe ubona yuko ico kintu atari ciza mu bloke mubloke kuko ubona yuko icagamije atari ikintu kizokubera ciza kuko uravuga ati amagara aruta amajana rero urashobora gusanga uvuga ati ugasanga nk'uwo muntu avuga ati ndashobora kuronka ibintu vyinshi gusa ugaca usanga ivyo bintu ntibiko bica mu buryo bwiza bavuga ati jewe uko meze ndashobora kuvyakira uko nyene nkakora ibindi bintu gusa biciye mu buntu bwiza kugira ngo ntuce usanga uri kuronona carrière yawe canke uri kuronona ubuzima bwawe muri kazoza yego. Ukibibwira shero yo kuzoja kwitoza mu misi yateye avyemera vyoroshe? Buze sheri wawe je nawe mfise nawe mfise nta musheri mfise uramwiyakanye imbere ya kamera nawe mfise acandika muri commentaire ariko dukondanye gute umukobwa mwiza nkawe iyo uri umukunzi? Bon ntawe hari nyene birashika tuvyite ko ari ubwishime canke tuvyite ko ari ukumubura? Be honest. Bon kuja mu rukundo umuntu bumwiyumvamwo bumwiyumvamwo kandi hari n'igihe muyaga n'umuntu ugasanga ukumva nyene genre muja mu rukundo canke n'umurujemo. Mu bantu bose mumaze kuyaga nta muhungu n'umwe uriyumvamwo? Bon nubwo baba hari jewe ntavyo ntibiranzamwo gose cane je ntibiranza biraza gusa ukabona ni bikeyi ukaca kuko abahungu barahari baratuvugisha turayaga nabo ariko jewe sindi decida numva yuko nyene yego canke hari n'igihe uvyumvamwo gusa ukumva ntiwobijamwo? En fait ndavye ibintu usanga ndimwo par exemple ndi misi nkina basket ngenda kwishuri nkiga utashe n'ugashika kuri message sheri ko gutanyandikiye ibiki n'ibindi ngize stress zingahe papa arankunda abavyeyi barankunda la famille les amis wowe nyumva ubona yuko bidashobora yuko sinda birukanye kwa mutere gusa abantu bari mu rukundo rero tuvuge yuko bafise stress hari igihe nyene sinovuga ngo afise stress ariko ukundana n'umuntu ukumva nyene yuko atana ubundi buzima ariko n'igihe nkaje ko ata mwanya mwinshi novuga gute nta mwanya muniniya naho mba ndi kuri telefone hagiye usanga ntariko ndishura gose bivanye n'ivyo umuntu aba arimwo rero umuntu usanga yishavuza ngo niko kutamwishuye urazi ivyo niriwemwo urazi ivyo narindimwo rero urumva harya bisaba yuko ubana n'umuntu uvugana n'umuntu agutahura akagutahura akagutahura. Urazi ko sex yawe yakoze ntiyagutahura? Umva niwe yagoswe uyu munsi abakundanye na Miss Popular turumva nabari mu nyishu yaragoswe nyimba atantahuje gusa sindabirimwo ego sindabirimwo. Mubwira akajambo kamwe kuri uko kuntu yihombeye Miss Popularity?
gusa ntuzogaruke ntazogaruke oya uramwiyamirije ntuzogaruke kandi rero abakobwa beza urazi ko ari abantu mukunda kubabazwa mugo mukizera umuntu gusomana akaba ari wabahemukira ukamukunda umutima wawe ugashirako ugasanga bihindutse nabi depression uragwaye depression uricaye ngaho nyene birase yukunwa n'amazi ninjya umuvyeyi kuko kudafunguraga mwana estomac papa estomac kiranja ndagwaye munda alors que umwana umutima irimo kukwica agomba sari cyo kandi ugasanga rero nk'uwo mutipe wamaye umutima wawe anakenyesha ata n'amafaranga uvuga ngo aranaguha ugasanga wamukunze uko ari ugasanga aramukunze nyene ega abahungu barahemuka nabo nyene kandi n'abakobwa barahemuka gusa harya umuntu wese akwipfuriza neza cyangwa umuntu agukunda ategereza kugutahura ategereza naho uba ufise umunota umwe gusa kumuvugisha wamusiguriye ibintu urimo ategereza kugutahura kandi ntashaka kuburira umwanya uko biri kose nyimba uwo mwanya mukavugana ati umwanya n'uwo kuvugana tuzoyaga ni bon uko kuntu uvuze ngo abahungu ngo barahemuka ngo nkuko n'abakobwa bahemuka cembana yuko wewe hari umuntu amaze guhemukira kandi nawe urafise umuntu amaze guhemukira birapana birashika n'abakobwa ntibahemuka ngira umuhungu barahemuka wamuhoye iki jewe gombo canganye oya vuze ati byose birashika ngira nyine nka relation y'umuhungu wakatiye uravuga ati ibi bintu reka uyu muhungu ndamwikati bivuga yuko yoba yagiye hanze arenga ibigo niko bavuga arenga aragenda umva bigo ivyo hino twari tumaranye umwaka dukundanye gusa amaze kugera hanze twaramaze n'undi mwaka tukiyaga neza gusa petit à petit ndabona yuko ibiyago bigenda biragabanuka umengo ntari attention nyene umengo nakinyandikira nk'ubwa mbere ego ukamwandikira ugasanga nakwishuye gusa mu nyuma ndavuga ati none tubandanye nk'uko ndamubajije eske uzogarukaho hoho rero aca yiplanta iyo message asubira kuyishura heze nk'iyindi myaka n'imyaka n'amasaha rero ca mvuga ati umengo ntakinshashaye umunsi umwe ndamwandikira ndamubwiza ukuri ngira bihere nyene bihere je ndumva ndi prête nyimba wumva yuko ukeneye ko bihera ntiyanyishuye uwo munsi nyene umva ntaburi ivyo bireguza abahungu mufise ubwenge bwinshi mufise ukuntu mutuma mutubwiye utujambo ugacume ngo dusuye muri rwa rukundo gusa rero je nanje ko ari namaze kwidesida namubwiye ati wowe bidakunda mbwira nibandanye la vie continue la vie continue rero urumva nuko turavugana turayaga ndamubwiye ati moi j'abandonne biraheze uwo no wahevye waguhevye rero nawe byagenze gute wampemukiye wampemukiye bon nyene novuga gute je sinzi ko ndi mubi canke ntazi gutanga keya canke ntazi kugira ntesa ico bwiza coco je nagenda gishingiye nta gusa nyene hari gusanga umuntu mugitanga kunda nobona ati ego uyu numwe w'Imana yanteguriye nyene nta nuwundi vraiment gusa ugaca usanga nawe afise akageso yisangije utazi ugasanga afise akageso utazi nyene ibintu nk'ivyo rero nanje utanyugurukiye donc ntiyanyugurukira mu bisanzwe kandi wamengo hari utuntu nyene donc nyene ntarimwo nyene gusa ikintu nyene cyagiye kumbabaza complete nuko yavugana n'abagenzi banje kandi donc ntiyanyemera en fait wamengo ntanyemera mu nyuma arigumura ati rero bihere donc kuntu kujya kuntu wamubwira ikintu kujya kuntu ubwiza ukuri umuntu ukamubwira ibintu muziko agaca yigumura rero voilà agaca yigumura ntibigeze bamenya agaciro kawe ubundi minsi ubu nyene kandi ntibaze bagaruke nabivuze ntibaze bagaruke okay reka twigarukire mu buzima bwawe numvise umengo ukora utuntu twinshi apart y'ishure na part yo kuba Miss Popularity ikindi ukora niki ikindi nkora basketteuse ndakina basket ni timu bon sinobesha maze amezi 2 mu runani
tugirira entraînement hamwe gusa kubera yuko baba bari imbere yanje simboneka mu match gusa de toute façon nzovayo kubera yuko ari ibintu nkunda navyipfuje kuva kera gose naronse umuntu ashobora kumfasha avuga ati je nzogufasha ndakocinge neza kugira ugere kuri base abandi bagezeko kugira ubegere kugira ngo ujya mu koca bakoresha mu runane nawe avuga ati wa mukobwa ndabona yuko wasigaye arenze kuko ndacari inyuma yabo ndacari inyuma yumva bisaba yuko ni hatrapa nkagera ku rwego nabo bariko yego uravyumvamo neza kuzovuga iki cyane gose nyene yo kunda bikunda honyene nubu sinza kuba ndataje kugira umupira ndawushikireko abakobwa benshi bagiye muri Miss murafise ukuntu iyo mumaze gutorwa mudasubira ku bintu vy'amarezo sosio hari igihe mukriya amacano akanaduga mukamwifitiye n'icensi muranakundwa n'abakurikirana abantu gusa ukaca usanga murabivuyemwo murabihevye tubaburiye irengero bigenda gute wibaza ko biva kuki kuri ico novuga ati hariho umuntu ego yabaye Miss gusa ugasanga ibintu vyo kuma internet kugira ngo aje kuri internet biramugora ugasanga ntabikunda wanashaka ugasanga ntabikunda canke n'uwundi yarabitanguye gusa mu nyuma akaronka utundi tuntu akora agaca biheba ego nawe niko bizogenda oya jewe ibintu biri mu mutwe ni byinshi ntegura gukora ni byinshi gose muzombona cane gose kuri réseaux sociaux muzombona cane ku bibuga byinshi muzomba mwambonye ntimugire ikibazo kuri Instagram yawe dutangure kugufollowinga guhera uyu munsi kuri Instagram genda murabe Angel canke murabe Miss Popularity Miss Queen Ngoma karongerwako kuko aba Miss ni benshi gusa ni Miss Popularity Miss Queen Ngoma yego okay reka ndagushimire cyane ku mwanya waduhaye merci beaucoup twizere ko ndikindi gihe twagutumira uzitaba ubutumire nzoza cane no ku bantu mu nkunda cane nzogaruka ahubwo nyine akajambo kamwe ku bakunzi bawe ku bantu bariko barabana n'iyi kino kiganiro kuko kubera yuko bose si bose banzi si bose ari abagenzi banje gusa umenye yuko mpagaze ngaho imbere yanyu nka Miss Popularity nkaba numva ndabashimiye cyane kubona mwaduteze amatwi kuri Yagatech TV yego ndabashimiye cyane hama nipfuza yuko mwoshigikira imigambi twege abo muri Miss Queen Ngoma mwatoye turiko turategura kuko myinshi muzoyibona ibikorwa byacu muzoyibona turifuza yuko mwodushigikira tubabwira yuko hariho n'iyindi page yacu kuri Instagram yitwa Mutima w'Akaranga irimwo Miss Queen Ngoma première dauphine deuxième dauphine na jewe mpagaze imbere yanyu twifuza yuko mwoshigikira ibikorwa byacu tunabashimira cyane ku butumire bwanyu Okay. Reka ndagushimire cyane wewe umuntu wafashe umwanya wawe ukadukurikirana kuva ku munota wa mbere gushika ku munota wa nyuma aho uri hose wubahwe big up on yourself. Bye.